bati wa mwana wo gukinatira hirya ati burya ufise ikirezi ntamenya ko cera uri kuratambukana na Kristo uraheza ugategera ko ubabare ugira ari nk'akama k'amazi mu kigumuzi cy'ubabare Yesu Kristo yageze maze bagatanga umwizero bakaturemesha ukibanga ryo kugukunda no kugukorera ndakengurukiye cyane kuko wangize umuntu ukansangiza izina ryawe ry'uwa Kristo ukampa umuryango w'abagukunda mvukiramo nibo banyigishije izina ryawe n'inzira yo gucamo ngo ndakumenye ndagukunde ndagusenge nongere nkorere kuva nkiri muto abarezi n'abagenzi beza washize mu nzira yanje baramfashije korohera inema yawe negukira ibyiza byose byamuka ku rukundo rwawe ari byo binshikanye kuri ino ntambuko yo kugira yubile none harabagize yubile imyaka 25 murumva agatambuko karimwo naba bagize buruna bagize intambwe bagira indagano bwa mbere turafise n'abanovise kandi murabona umuryango ubandanya baraba kumburagira ati muri ntashikirwa imyaka 50 ni myinshi nta ni bamwe nta niyo tumaze tuvuye turemeshe natwe muri iyo uko turabaraba tukagira tuti imyaka yemwe ni myinshi turi ntashikirwa turemeshe twe tukiri bato kubaremesha dukurikira utapfa dukurikira utanga dukurikira udapfa utanga byose uza kuturemesha twebwe nyene urashobora kwihebura ku bwa muntu mugabo kubw'Imana iraheze ikaronka hica ngo uheze wewe ushishikara inzira yawe Tusubiramwo amajambo make yari muri ca gisabeshe mbere ndakwambitsa ka wewe cewe uganira na jewe uko nyene amajambo ari muri kijya gisabeshe sinkiyibuka neza ariko umuntu agize yubere y'imyaka 50 aba yabonye bitare bike mu buzima bw'ubutumwa aho yagiye araca bimwe bihimbaye cyane n'ibindi bigoye nk'ibyo woshimira Imana gusumba ibindi muri iyi myaka 50 nka 2 nka 3 aho wabonye ukuboko kw'Imana wovuga nko tugira nk'ibihe ukuboko kw'Imana nakubonye kuva nkiri muto abavyeyi banje barabakristo barantumye ku ishure hanyuma mvuye ku ishure ndaza ndabatura icipfuzo baravuga bati yamara haracari kare ngira ngo buriko urakurikira agakuku ndahava ndagenda hama ndasaba mu muryango nari niyumviriye uwa bene Mariya kandi yari ikiri mike imiryango y'abihebeye Imana hanyuma kandi bari bakiri mu ntango bari mu ntango gabo je hari haheze igihe nari ndabazi kuko nize ngaha mwize ngahe gusenga narabamenya rero muga hari abazungu nibo bagaba ngaha aba bareze abadamu de Marie hanyuma rero ababikira babirabure bari bakeneye iby'ukura bene Mariya mugabo rero urumva umuntu akiri muto ashusha ashaka kuhaja uwabona niwe yirukira hama rero ndateba ndagira icyumviro cyo gusaba baranyakira ndaza ngaha ndabumubikira mpejeje kuba umubikira barahava barantuma muri misiyo
yego mwarakoreye no mu bindi no muri Tanzania yego ndagenda nico gituma numvise muvugana n'igiswahili abo muri Tanzania bagira ati reka tugufotore twereke nabo muri Tanzania abo nabo nareze nabo mwareze muri Tanzania urumva mu butumwa mwarabaye no murezi w'abandi babikira yego bataraba ababikira bakira abanyeshuri burya yerega nuko nyene nta uwo mubikira atabanje guca kuri urwo rugero kandi umuntu ategurwa hakiri kare baca barashima rero ngira ngo nyifato ntitubuzi ico bashimye mugabo baradukunze baca bariyandikisha ba mbere barazi no i Burundi amadushishikara hari urumva nk'ico n'ikimenyetso gihambaye aho mugenda gukorera ubundi butumwa mu kindi gihugu muri abarundikazi mukababwira ijambo rikabashika ku mutima bakamera bakaza no mu gihugu cy'iwacu abambere badusavye ngo baze kwihebera Imana baciye baza mu novisi yino bashitse no mugabo ngira abavyeyi ntibabishimye kuko ubona iwacu hama hatatekanye baca barasubira hari guca rero dushishikara mugabo barafata urugendo rwa bene Mariya bose n'ububane ikimenyetso c'Imana naco nyene aho rya jambo ry'Imana ritagira urubibe ntirigira urubibe n'ukuri ico n'ikimenyetso gihambaye yego murumva ko mwabaye mu butumwa no muri Tanzania mugakora ubutumwa no mu Burundi mu minsi ya mbere murabona imyaka 50 heze sagaciyaho simike aba baratubona imyaka 50 simike ariko murabona nk'ibi twaciyemo muri Burundi murumva ko abatanzania babona ati ntihatekanye natwe barageze igihe tudatekana ijambo ry'Imana ngira riri mu byabaremesheje mwaremeshejwe n'iki gihambaye muri iyo myaka muri Tanzania muri Tanzania no mu Burundi hose ijambo ry'Imana bwa mbere n'iryo twaje dukurikira naryo baduhaye kandi twarabikunda kandi niyo habaye ibintu bidurumbanye wemera ugira uti ntaco umukama aranshoboza sitwe tubishobora ayo n'amaso y'ukwemera dutuma turaba nibyo ducamwo byose umuntu akabibona ukundi kumbura abandi bagatima mukwa ukagira ati umukama twemera arabibona arabitubonera none harabagize yubire imyaka 25 murumva agatambuko karimwo n'aba bagize Burundi abagize intambwe bagira indagano bwa mbere turafise n'abanovise kandi murabona umuryango ubandanya baraba kumbura agira ati muri ntashikirwa imyaka 50 ni myinshi bamwe nta niyo tumaze tuvuye turemeshe natwe muri iyo turabaraba tukagira tuti imyaka yemwe ni myinshi turi ntashikirwa turemeshe twe tukiri bato kubaremesha dukurikira utapfa dukurikira utanga dukurikira udapfa utanga byose uza kuturemesha twebwe nyene urashobora kwihebura ku bwa muntu mugabo ku bw'Imana iraheze ikaronka hica ngo uheze wewe ushishikara inzira yawe ico kirahambaye navuze abakiri bato cyane hari n'abakiriko baratangura abanovise mbona baza bararengana ko mwabaye n'umurezi w'abanovise mbere mugahera ko muri Tanzania abakiriko baravyitegurira murabona Imana igome dutera iteka iduhezagira nino mu Burundi abanovise rero bakiriko baratangura bararaba n'imyaka 2-3 iri imbere bakagira ni myinshi bagiyumvira 9 aho bikaba ibindi 25 na 50 abanovise bakiri batangura babwira akajambo kandi kazobashikira akajambo bazobashikira hariho bagitangura ntibahugumbe urinze ugira ico ciyumviro kiza mu mutima wawe si wewe ucitoreye hariho wakigushizemo none uwo yakigushizemo shishikara abandi bari ku ruhande nk'uku bazoheza bagufasha inzira irashika turimo twebwe ubwa mbere yaronse inzira yo gushika kuba umukiristo none ubu rero ko ashatse kuduga gato ngo agende muri iyo nzira akurikire Kristo naza amahoro harashika hararyoshe mama twibutse izina ni Maria Tereza Habonimana mbega muvuga muri paruwasi jewe mvuka muri paruwasi Bururi diocese yego murakoze cyane aka kajambo mudushikirije kazoshikira abatari bake gahenze kabubake twese katwubake murakoze cyane nanje ndashimye yego
umupatiri wo muri diyoseze ya Bururi yitwa Desire Majeur Nijimbere. Nkaba nakorewe ubutumwa hanini muri diyoseze ya Bururi, paruwasi ya Murago. Ndi patiri vicaire uko bivuga mu Gifaransa. Hama ndaja mu Rutovu ndi patiri mukuru gushika mu mwaka wa 2017 mu kwezi kwa 9. Tuhuriye ngaha i Busiga aho abene Mariya bagira iminsi mikuru y'indagano za mbere za burundu yubire y'imyaka 25 na 50. Tukaba twamenye yuko mu bagize yubire y'imyaka 50 bari mu buzima bwihevye harimo nyogosenge. Twaganiriye baratubwira yuko Imana yadodoye muhiri wanyu mugaheza mukama abavyeyi bakayugura namwe mukiyugurura. None mbega muri iyi myaka yabiyo mumaze ubusaserdoti ari imyaka iri kwirubaho nayo murumva ko muri ko maragera muri yubire namwe mukaba mufise na nyogosenge amaze imyaka 50 yihebeye Imana. Ibyo mushimira Imana abantu mwobwira abantu bikuru ni nk'ibi. Ibyo dushimira Imana ni byinshi cyane rwose ntawo bidondora ngo aheze. Icyambere cyo gushimira Imana nuko Imana iba yaraguhaye ubuzima bwo kuba, kuko n'ibindi bikwirikira haba ari ukubaka urugo, haba ubuzima bw'abihebeye Imana n'ubuzima muri ekleziya, byose bikunda ari uko umuntu aba yarabayeho ku isi. Kuba warabayeho ku isi nicyo kintu cya mbere umuntu atanga gushimira Imana. Hanyuma tunadushimira Imana kandi uko twaronse umuco wo kumenya Imana, tukamenya Imana, tukamenya yuko turi abana b'Imana, tukamenya yuko Imana yaturemye kugira ngo dusangire ubuzima nayo umwana wa Yesu Kristo nkuko twavyigishijwe mu katekesi. Mbega none ko nyene mu muryango wanyu ijwi ry'Imana ryashitse abavyeyi bakaryumva namwe mukaryakira, umuhamagaro n'itorwa ryanyu hari aho bifataniye, hari aho bihuriye no kwihebera Imana kwa mama nyogosenge? Ahubwo abavyeyi banje sibo batumye mama Tereza aba umubikira, ahubwo sokuru. Sokuru? Sokuru uko ni mama Tereza ni senge wanje. Sokuru niwe ngira mama Tereza ntarampiye témoignage ambwira neza ukuntu yamurekuye. Mugabo icyo nzi cyo numvise nabwiwe na sokuru canke ego mama Tereza ntabimbwira neza nuko yatangiye kuba umwarimukazi arigisha, hanyuma mu nyuma agenda kwibera Imana. Mbere ngira ngo sindabizi neza nukumaza kuraba ko ari by'ukuri, mbwa kera niko byari bimeze. Agenda kwibera Imana ngira adasezeye na se wiwe, kubera ko icyo gihe hambere ubuzima bwo kwibera Imana cyari ibintu bishasha. Umuvyeyi avyaye abana yifuza yuko abana bazoja mu ngo, abandi bakarongora bakabazanira abakazana, abandi nabo bakazobazanira abakwe. Niko byari bimeze hose muri ubwo buzima bwa mbere. Rero icyo nzi cyose nuko sokuru atigeze amubera intambamyi na gato. Yari yaramenye Imana. Mugabo ndibaza yuko atamusezeye mu kuja kwibera Imana. Sindabizi neza mugabo mama Tereza azobimbwira neza. Mugabo ndibaza ko atamusezeye yifuza kwihebera Imana kubera ko yabona ko ubwo buzima ari ubwiwe. Kubiberekeye naho mumaze kubona ko mu muryango wanyu hari uwihebeye Imana, kandi murumva ko mu myaka mugezemwo y'ubusaserdoti n'imyaka agezemwo ni nko hagati na hagati, hari aho bifatanira, hari agatege kavuyemo mu muhamagaro w'iwanyu ati senge ndabona bikoreye neza kandi gukorera Imana ni byiza. Umuhamagaro wanyu n'ubuzima bwa senge uko mwamubonye abaye hari uwihebeye Imana mu bene Mariya, hari isano, hari aho bifatanira? Ego ndavyibaza ko bifite hari kugira ngo wihebere Imana no kuri umukristo, kuri umukristo kandi ukanasenga. Kuba umukristo ntibihagije, cyane ukanasenga, ukanasenga. Rero mama Tereza ndacibuka ko umengo yaratwigisha gusenga turi abana batonya, atashe mu karuhuko ari umubikira akatwigisha gusenga. Icyo gihe abavyeyi bacu bari abakristo na sokuru yari umukristo yabatirijwe. Murazi ko aho hambere benshi
baba ari abakristo babatijwe mugabo bakarabatizwa banakuze bakitwa ko ari abakristo mugabo mu bijanye no kushimangira indero Kristo byaguma aho nyine kwibatise rero gusenga rero mama Tereza ngo ndakibakorera twigisha gusenga atanse mu ntuze hanyuma natwe nje mu seminari mengo akatugendera akatukurikirana yabwumye avomera akabatumana yabivye muri mwebwe yego nico gisabisho no kubagendera n'akarorero mukabona kwagumije nivyo avuga ati nobona agatsengezana kanje canke udusengezana ngaha turabaye utubikira canke udusacerdote nivyo nibaza kuburyo rero nico catumye ngira ngaruka naheruka no mu kwezi kwa kabiri bagize nti iyo senge yanyigisha gusenga kumbure ariho havuye n'umuhamagaro kuba umusacerdote ndabwirizwa nadasenga nta naho vyofatiye ndabwiriza kugaruka kuri yubire yewe muri mu bihugu vy'iburaya aho hamwe usanga gusenga cyane cyane ku bakiri bato biriko biragorana ugasanga bakigahembera nabo bariko barakura mbega abakiri bato bino yego no baracyasenga ugeranje ni mu bihugu vya buraya abakiri bato bino ugeranje n'ico tubayemwo hariya mu bihugu vya buraya wo babwirira eko abakiri bato ino n'abakiri bato hariya baratandukanye cyane gose haba mu migenzo no mu vyumviro rero abakiri bato ino kubona basenga Imana ego ni vyiza cyane cyane hari abamaze kumenya inzira nubwo barayibona gose n'abandi bakiko bararondera rero niko bimeze hanyuma ahandi rero iburayi naho ubuzima buhari bw'abakiri bato nuko tahari ego irahari mugabo idashemeye ntabahiza bamenye Imana ico gitandukanye ko rero ngira ngo bene Mariya ko batanguye no gushika mu gihugu c'Ubudagi kurangura y'ubutumwa bazoteba batwizere ko bazoshira ako gaco k'ubuzima bwa Ekereziya yo hazi ko maze abavyeyi bamenye ibanga ryabo kuko bipfuriye kuziko nyene atakindi coshoboka akajambo ico bipfurije muri iyi myaka iri imbere ego nico gituma rero urumva bene Mariya na bene Tereza mbere hamwe n'abigishwa ba Yesu mu minsi igiye kuza nyine bagiye uzoshikayo bariko barinjira muri ivyo bihugu vy'iburaya mu Budagi muga n'ahandi baraciye mu Faransa mu Butaliyani muga mu Budagi ni hashasha kubera ivyo bibazo bavuga ati abakristo ati twebwe ekereziya yacu si ekereziya ikirasaza ekereziya igumira yayindi mugabo abatumwa babo barashaje urumva ko bakeneye ko basubira kugira akanovera k'ubukristo tukayifuriza yuko abo babikira bene Mariya bene Tereza n'abandi bagiye muri ubwo butumwa mu bihugu vy'Uburayi bofasha kugira ngo akanovera k'ubukristo gasubire kavyuke abakristo bamenye iyo Mana bariko baribagira murakoze cyane gose kwa padiri Lambert Liyazimana ndabumva cyane gose